Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru ahambaye twabateguriye ariko aravugwa hagati ya Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo. Twibuka umuhisi Petero Nkurunziza bisigaye bitera isoni bamwe mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi uhereye kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubera amabi atandukanye yagiye aranga ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari byinshi twabateguriye bijanye n'injyane ziri hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo arongoye umugambwe w'ubutegetsi, nibyo tugira ngo tubashikirize. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi pyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ndayishimiye Ndikuriyo, abategetsi bo hejuru ntibitabye urukino rwa nyuma rwa Nkurunziza Cup. Mu mugoroba uheze hariko haraba urukino rwa nyuma rw'ihiganwa Nkurunziza Cup ritunganywa n'ishirahamwe Foundation Pax Burundi rya Reveriyano Ndikuriyo. Urukino rwariko rurebera i Makamba ku kibuga Nkurunziza Peace Cup Complex Stadium co kwa Reveriyano Ndikuriyo. Imirwi ibiri niyo ihiganirwa ico gikombe aribo Centre FC be na Vitaro FC. Higanwa ry'agapinge gakomeye cane hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo. Vuba twaheruka kubaha inkuru ijanye n'ingene Nkurunziza Cup ibonekamwo ihiganwa riri hagati ya Reveriyano Ndikuriyo n'abiyita ko bari mw'irage rya Nkurunziza ku ruhande rumwe hamwe n'abitwa ko bari kumwe na perezida Ndayishimiye ku rundi ruhande. Ndabibutse ko aya mahiganwa ya Nkurunziza Cup yatangujwe mu munsi perezida Ndayishimiye atangura igikorane co gushimira Imana ku myaka 3 y'ubutegetsi bwiwe. Imirwi yari iteganijwe guhiganirwa yari 8 ariko umurwi wa Mumamura FC uvuga ko ari wa Gervais Ndirakobuca n'uwari Messenger FC w'umuryango wa Nkurunziza yarisokoye ku munota wa nyuma. Iyo mirwi yasaba ko iryo higanwa ryigizwayo indwi zibiri. Nta nkeka ko banse kuboneka nk'abari mu gasomborotso kandi Ndikuriyo yarabyanse haca hahiganwa imirwi 6 yonyine. Higanwa Nkurunziza Cup ryatangujwe indwi zibiri inyuma y'ihiganwa ryitirirwa umukuru w'igihugu bita Coupe de President. Ndabibutse kandi inyuma ya Coupe de President Foundation Pax Burundi Ndikuriyo yaciye itangaza amafaranga azotangwa muri Nkurunziza Cup, amafaranga asumba kure ayari ahejeje gutangwa muri Coupe de President. Busa no kwerekana abarundi urukino ruhambaye rwarirwo. Bino bimenyetso byose hari ababibonyemwo agapinge ka Reveriyano Ndikuriyo aho yerekana ko ahagaze mw'iragi rya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye we aherutse gutangaza ko atari mu makanda ya Nkurunziza. Ihiganwa ryerekana ibyumviro bya Ndikuriyo. Ugeze ku kibuga Nkurunziza Peace Cup Complex Stadium iki Gisenyi mu ntara ya Makamba ubona ibyumviro nyamukuru bya Reveriyano Ndikuriyo. Ugishika muri ico kibanza c'ibibanza 26 byicaye neza ubona mu bidomo binini handitse Agri Ntwari abagwanyi. Agri Ntwari ni izina ry'umurwi wa Ndikuriyo. Abagwanyi ni izina rihuye cane n'ibyumviro Ndikuriyo akwira hose, yigisha kwica, gupangurura, kuzana umutwe, gukuramo intambara. Ibyumviro yigisha hose bijanye n'intambara gusa kuko murazi ko atacindi avuga. Imbere yo gutangura urukino habanje defile ndende ya gisirikare yakozwe na kampanye ya 22 z'abigeme be na kampanye ya 12 z'abasore. Abo bose nabo Ndikuriyo asanzwe ategura kurungika mu bihugu by'Abarabu. Ndabibutse ko amatohoza ya Fukode yerekana ko ku mwigeme wese arungitswe mu bihugu by'Abarabu abamugurisha bunguka niburi amayero 1000, ni ukuvuga imiliyoni hafi 4 z'amarundi.
ibikorwa byo kurondera no gutegura abazorungikwa na Ndikuriyo muri ivyo bihugu birongowe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe yahoze avugwa mu mabi menshi mu ntara ya Kirundo. Izi defile zirerekana neza ko abo bigeme n'abo basore batigishwa gusa ibikorwa byo mu mazu mu bihugu by'Abarabu ahubwo ko bahabwa n'inyigisho za gisirikare. Abategetsi bo hejuru ntibitabye ibirori nyamukuru bya Nkurunziza Cup, biboneka ko bisigaye bibatera isoni kubera amabi akomeye yaranze ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Indwi yose yari iheze hari imyiteguro idasanzwe kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium, aho byaboneka ko hitezwe abategetsi bakomeye b'igihugu. Tapi nini cane itukura yarakwiragijwe mu kibanza kitari gito kugira abazitaba kino bahonyore mu kibanza kiboneka ko kigenewe abanyacyubahiro. Kanatsinda mu mwaka uheze urukino nk'urwo rwatewe iteka n'abategetsi bose bo hejuru mu gihugu. Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe, abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka n'abandi. Imyambaro yose yaba yariko ifoto ya Perezida Nkurunziza ariko aratera umupira. Byari ibirori bihambaye koko. Petero Nkurunziza yari imboneza y'amahoro muri ico gihe, byaragaragaraga koko ko babona ko ari imboneza y'amahoro. Uyu mwaka siko byifashe. Umushitsi w'iteka muri ibyo birori yabaye Denise Nkurunziza, umupfakazi wa Perezida Nkurunziza. Muri leta haje abashiranganje Ezechiel Nibigira, Bena Martin Niteretse. Imbuga z'abategetsi bo hejuru ntizerekana ko hari amabanga bari barimwo uno munsi. Biratangaje kubona urubanza ruhambaye rw'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe urwo rubanza rutumbereye kwibuka urwo bita imboneza y'amahoro. Urwo rubanza abategetsi bahambaye b'igihugu ntibarwitabe. Kwibuka Nkurunziza byoba bisigaye bitera isoni bamwe mu bategetsi bo hejuru, canke abategetsi basigaye batinya kwitaba ibikorwa bifatwa nko gupinga Perezida Ndayishimiye. Aho imyambaro yohora yerekana Nkurunziza atera agapira, uyu munsi bari bahinduye bashirako Nkurunziza na Ndayishimiye baganira. Kumbure babikoze kugira bahumurize Ndayishimiye ko batariko baramupinga, ariko bibagiye ko atakiri mu makanda y'umuhisi Petero Nkurunziza. Inkuba zibiri mu gico kimwe. Perezida Ndayishimiye na Reveriyani Ndikuriyo barafise ibyo bahuriyeho mu nyifato. Ni abantu bashira ishavu ryabo ahabona vuba n'ingoga. Inyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi. Rishobora no kuba ribi mu mwanya muto, ariko barafise n'ibibatandukanya. Reveriyani Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cane ingufu, violence, amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica umuti w'ibibazo wumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reveriyani Ndikuriyo akunze kuboneka afise imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye we aragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sibyo na gatoya. Perezida Ndayishimiye afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi, intambara yiwe ayitegura mu mpisho. Iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba abigejeje kure. Nkurunziza yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ibyo ashaka. Ingene byaheze mwarabibonye. Bunyoni yari azi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye, none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara bashikiwe. Urabye ingufu n'igihagararo bafise Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo afise umugambwe, afise imbonerakure, afise amafaranga menshi, ashigikiwe n'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporoto bahora inyuma ya Bunyoni. Inyuma ya Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko
bahemukiwe na Ndayishimiye. Aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mu ihindurwa ry'amanota abo bose boshima icabakurako Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ibyo ashobora guhindura. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara. Niwe afise ingufu z'ubutegetsi. Arashigikiwe na Eklesiya Katolike, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere. Ibyo byose biramuha intambwe nini ku bakeba biwe mu butegetsi. Aho ntawakwibagira kandi ko abarundi batakunda kwiteranya ku bufise ubutegetsi. Rogeranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo Ndayishimiye kurya byagenze igihe ca Rajabu na Nkurunziza. Ubwo Reveriyani Ndikuriyo arashobora kurindira gushika muri 2034? Iki ni ikibazo gihambaye. Reveriyani Ndikuriyo arimwo ikibanza yicayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hageze igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu by'imfatakibanza akaca ategura amatora. Ntankeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoca awuserukira mu matora, gutyo abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Birumvikana ko Reveriyani Ndikuriyo asa n'uwicaye kw'irembo ry'ubutegetsi, ariko ikibazo imyaka isigaye kugira Evariste Ndayishimiye arangize ibiringo vyiwe, ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Perezida Ndayishimiye ashobora kurongora Uburundi gushika muri 2034. Aho ni kure cane. Reveriyani Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba kirongoye umugambwe ico gihe. Inyinyurana rya bene Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, Reveriyani Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari kakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ariwe aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Reveriyani Ndikuriyo aravye nabi aho kuba kw'irembo ry'ubutegetsi arashobora kwisanga kw'irembo rya mpimba. Murumva inyinyurana riri hagati ya Reveriyani Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko rikomeye cane, kandi ko rishobora no kuzatera ikintu gikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi tuba turiko batohoreza arabana na politike ndetse n'andi yose aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.